mu bushikiranganje bujejwe inyubako babajije ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ati igicapo mwaramenyesheje ko kihari uno munsi haca hakurikira iki ibikorwa bizotangura ryari? Murakoze, nitwa Jeanne Mukenguruka nkamvugira ubushikiranganje bw'inyubako ibikorwa vya leta no kugwiza uburaro. Nivyo isoko nkuru ya Bujumbura barerekanye ibicapo yerekana neza ingene iyo soko izobimeze. Muri kino gihe hariko harakogwa ivyigwa vyerekana neza ibikenewe vyose kugira ngo iryo soko ryubakwe, ibikoresho, amafaranga bizotwara, ndetse ikindi ko kiriko kirakogwa no kurondera uburyo kugira ngo uwo mugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura uje mu ngiro, kuko ni inyubakwa nini izoba yubatswe ku buryo bwa kijambere. Bisaba ko bavyitondera bakarondera uburyo bukwiye bakiga neza kugira ngo ntagire icoza gituma iyo soko itaba nziza. Namwebwe mwarabonye bijya bicapo ko ari isoko izoba ari ya kijambere, azoba inyubakwa yiteka. Murakoze. Mukivuga bijanye n'inyubako nyene muri kino gihe haribonekeza ko amabarabara atandukanye atameze neza. Bavuze ni barabara rya Rumonge eka n'ayandi biraboneka yuko atameze neza. Hari n'umugambi mwari mwatanguje yo kuzibira ibinogo usa nuko umenga warahagaze. Uno munsi mufise politiki yihijanye n'amabarabara. Murakoze, kuvyerekeye ibarabara rya Rumonge Gitaza ibikorwa biriko birakogwa n'ishirahamwe Sojira Satom. Nivyo hariho igihe ibikorwa bitafashe umurindi ukwiye, kubera mwese murazi ko rijya barabara rica ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Amazi rero ya Tanganyika yaraduze, biratuma basubira kwicara bakaraba ingene ivyigwa vyari vyakozwe bimeze kugira ngo bashobore gukora ibarabara rikomeye rizomara igihe kirekire. Rero iryo barabara riko rirakogwa hisunzwe amategeko ndetse n'uburyo butegekanije kugira ngo iryo barabara ryubakwe. Kuvyerekeye amabara nayo muvuga ko atameze neza, twahora dushiramwo ikaburimbo kugira ngo tuzibire ibinogo. Uwo mugambi ntiwahagaze, n'ubu mu minsi ya vuba tugiye gusubira gutangura ivyo bikorwa kubera ikaburimbo mwese murazi ko turikura hanze y'igihugu. Muri kino gihe iyo kaburimbo yaraguzwe yashitse ngaha, tuko turarondera rero ibikoresho bijanye n'iyo kaburimbo bwa tuzibire amabarabara y'igihugu. Aha nobabwira amabarabara atarimo akazokogwa, hariho nk'ibarabara riva i Bujumbura rija Igitega, ibarabara nimero 7 riva i Bujumbura rija mu Buhonga, hariho ibarabara rija Ngozi R12, hariho n'amabarabara ari mu gisagara ca Bujumbura. Hanovuga nk'ibarabara ajya amabarabara yo mu Nyakabiga, ibarabara rija kuri ambassade des États-Unis mu Gihosha eka n'ahandi. Ubushikiranganje rero ntibwicaye, uguma burondera ingene igisagara amabarabara yose aja mu gihugu akayangana asa neza. Rero turakora igihugu kikaduha ubwo buryo, tugashimira leta y'u Burundi yama yitwararika ingene inyubako zogenda ikatanga uburyo bukwiye. Murakoze. Murakoze. Mu bushikiranganje kw'ikigega ca leta Vestine yabajije ikibazo kijanye na deblocage. Iki kibazo kimaze kuza kenshi, ngira ngo umuvugizi yocishura mu majambo make tuce twakira abene gihugu. Murakoze. Nitwa Dushimira Risa nk'abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Vestine yabajije ikibazo kijanye no kubohora amapete n'uburusho bijanye ku tegeko ry'umukuru w'igihugu ryashizwe ko umukono itariki 22 z'ukwezi kwa Ntwarane. Ni ingingo yo gukenguruka kuko ni muri ya ntumbero yo gushira mu ngiro wa mugambi wo kunganisha imishahara. Hanyuma ubushikiranganje bujejwe ca leta bwasabwe guharura vyose hamwe neza kugira ngo tubashe gushira mu ngiro rya tegeko. Dusabye rero ibisata byose bice mu bushikiranganje bitwagwamwo kugira bishikirize ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta ibiharuro. Hanyuma ubushikiranganje bujejwe ca leta buzoheza ubushikirize bumenyeshe ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko.
ariko ntabaciriyemo haragiyeho umugwi muravugana uharure murabemerera ati baharuye neza ubu umugwi watwagwa mu biro by'umushikiranganje wa mbere uyo mugwi waragiyeho barabereka ibyo baharuye uno munsi bazosubiramwo guharura kandi babigarukane kandi bari barabivyerekanye ujya mugwi mu cegeranyo cashikirije n'ujya mugwi nuko hari hasabwa ko irijya tegeko riza ryuhira rijya rya mbere ryoshigwaho iri riza riharura kubohora amapete n'uburusho bijanye ku myaka 6. none uno munsi ayo mashirahamwe muyasavye iki aharure asabwe gushira mu ngiro guharura bisunze rijya tegeko bakabishikiriza ubushikiranganje bujejugiye ca leta biciye mu bushikiranganje basanzwe batwagwamo. Murakoze. Babajije kandi ati abakukurutse mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu gihe itegeko rya mbere ry'umukuru w'igihugu ryagiyeho mu kwindwi bazotunganirizwa. Umukuru w'igihugu yari yabemereye yuko abazokukuruka muri Kigarama ku mwaka w'ibihumbi 2023 bazotunganirizwa kurajya amezi 7 yarasigaye. Murakoze, nitwa Ndikuryayo Das, ndumuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi. Kuri ico kibazo guhera mbere harashikijwe n'itangazo ihamagarira abari barakukurutse nk'abantu bagiye batazituriwe yuko bazotunganirizwa. Ico nta kibazo biteye. Murakoze. Murakoze. Vestine kandi yabajije ati umugambi wo kunganisha imishahara urashobora kuja mu ngiro mu gihe abantu bataraharurirwa akazi amanota ngo bahabwa akazi mu buzi bakora. Aho ni mu gihe yavuze yuko hari amashirahamwe ariko arasinyisha ico bita contrat de performance kandi abo bantu bataraza kubaharurira ngo babaha amanota y'ubuzi bakora. Murakoze. Mu ntumbero shasha y'itunganywa ry'imishahara bijanye mbere no mwibwirizwa rijanye n'amafaranga igihugu gikoresha mu mwaka uyu mwaka 2023 shabe 2024 haba mu kudugiza amapeta harabwa ivyo umukozi yaranguye arico cyo catumye bamwe basinyiye basaba gutera igikumu kuvyo kubikorwa bazorangura. Kuduza amapeta harabwa n'umwimbu w'umukozi. Ivyo ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa politike shasha y'imishahara. Murakoze. None gutanga amanota ico bita cotation des emplois no gusinya contrat de performance hatanguriki. Kugeza ubu ngira mugenzanje mu shigangaje bujejwe ca leta yari yacishuye kuri abo bagengwa n'amabwirizwa ibihariye ni politike shasha ntiratangura kuja mu ngiro mugabo hazotangura kubashira mu migwi cotation des emplois. Murakoze. Ikibazo kijanye n'imishahara nyene mu mvugizi wa leta umukuru w'igihugu yari yatangaje ko abakukuruke bazoronka n'imiburiburi umushahara Woba wababo bahora bahembwa imbere yo kuja mu zabukuru. Uno munsi baguma barindiriye ico kibazo kigeze. Murakoze cyane. Nitwa Jerome Niyonzima, n'umuvugizi wa leta y'u Burundi.